twarabonye na vyanabaye Norasi ashobora gutera ivi yambika impeta Ivya LAVINE bati oya ahubwo ati burya n'ububeshi bon Libert kona yoba yarasesanguye agashira amenya byose akabishaka umugaragaro hajya nawe nyene yari yambuye iboka hajya Libert asigari gusa bon Sadbi ndazi ko nyumva Sadbi banza utahure ico Sadbi tu es parmi donc yaba legend dufise bahagarariye umuziki ndundi kwishurana na Neri Nati kuko urinze uvuga ngo umuntu ngo numumaraya ngo kunuku nubwo bumaraya bukoranye na ntiyabukoranye nawe nta uri maraya bivuze ko rero nimba fana ari maraya na Libert ni maraya. Yes, ndabaramukije cyane abakunzi b'Ihuriro TV kuri micro muri kumwe na mugana wa Kent mugana wa Imana mugana wa Mete behind camera mitumu yabaga arnography making ashobora kwamaze kugira subscribe commentaire zanyu nyuma yo kuraba ikiganiro ukagiheza zabiziduhanura zabizidutera intege byose biratwubaka nagize gutya ndiko ndirengana mvuga ati reka mbanze nje kuraba MC Ivan umwe mu gwaruka twagiye tubona aho ko no muri no misi yari yatanguye ikinyamakuru ciwe none ntituzi ko yabihevye asigaye akora muri Castel haya ni Castel ndakwakira cyane bwana Ivan. Asante sana urameze neza safi sana muganwa abakunzi ba Ihuriro TV ndabaramukije cyane ni MC Ivan mutima wa Burundi. Yes hajya ubu unyitumwite brand ambassador tuvuge ko ari Iva yahevye canke so ndumufana wa kino gisata gishasha cha cuguru Castel. Yes canke n'amasezerano mashasha tubwize ukuri blaza ntantare ndumuntu wanyu wa kino gisata ndagikunda cyane citwa Castel ni kimwe mu bisata byinshi bije gusubiza umunezero umunyagihugu ahari hose kandi gikora neza cyane baza yuko nimwaza kubimbaza nza kubivuga. Yes Ivan turiko turagenda neza na neza ni nyuma y'igihe kitari gito bariko baravuga bati kumbure Ivan nawe ashobora kuba yabaye nk'abandi agira ibitangaza amakuru yigire mu bandi kwagiye muri turabikora nawe bari biteze hariho solution couple twari turindiriye yindi ya Ivan nawe izoza yitwa gute. Ivan ntiyahebye itangazamakuru nje ukibazo rero Ivan ntiyahebye itangazamakuru Ivan aracari mu itangazamakuru nibaza yuko ibikorwa byanje ku munsi bariko barabibona kuri Sabaut Media TV ndetse tuba tumaze iminsi turi muri shite gatonya Ivan n'ibibazo byabaye ariko right now ibintu bimeze neza Sabaut maze barayibona rero ku muvuduko mwiza cyane umusaruro wa mbere ndibaza yuko mbonye mu bikorwa nkabe nibyo. Yes benshi bagiye biyumvira bati Iva kuva agiye muri True of Films abishobora kuba ari navyo biriko biratuma nawe atariko agenda kayombekere ahebo itangaza makuru ati kumbure fani yabigaruriye bose be na Norasi bon kutwigarurira ni byategezwa ko twigarura ko Ivya LAVINE n'umunyamafaranga kabisa kandi ahantu hose ukura akafaranga ko gufungura kagagufasha kugira ngo ushobore kubaho aho hantu naho gutebera saho kuva hakiri kare ariko nibaza yuko ayo ari amajambo y'abantu ari babantu nyene bifuza kushaka gucafuza abantu. MC Iva SK ejo sina postinze kuri YouTube kuri Sabaut Media TV narapostinze sinzi rero impamvu abo bavuga yuko itangazamakuru narihebye sinzi ico bariko barafatirako. Yes wo ku ruhande rwa uti ni ya majambo gusa yo gushaka ko ndikora ndikubikorwa kabisa kandi bananshigikire. By the way ndacari hasi cyane banshigikire kugira ngo nanye nshobore gutera imbere. Iva n'umuntu umwe dufise uno munsi ashobora kuduha umuco ku bimaze iminsi biriko biraca ijya nino kumbuga ngurukana bumenyi aho ubona ko benshi bariko baragira bati twarabonye na vyanabaye Norasi ashobora gutera ivi yambika impeta Ivya LAVINE bati oya ahubwo ati burya n'ububeshi aho ndetse nabandi bamenyesha amakuru bagiye barabishirako bagira bati n'ububeshi hari ibintu bafise bashaka kunyegeza rijya nirerese nivyo canke nirerese nyene nkuko abandi bagiye kwa Norasi na Ivya LAVINE n'ukuri mbe kumenga birabatangaje cyane gose j'espère yuko atari gambere mubonye abantu bakundana
abantu bakundana bamyeho na papa na mama kugira ngo bamvyare babanje kuba mu rukundo, so na nyoko kugira bakuvyare babanje kuba mu rukundo, se wiwe na nyina wiwe babanje kuba mu rukundo, why not Fanny atokundana? Nico gihebwa niwe muntu mwabonye atamutima w'urukundo yoba afise, why muyumvira neza yuko adashobora gukundana? Rero nibaza yuko ari bimwe mu bintu abarundi n'abarundi kazi bakwiye gukura muri mind zabo, parce que nawe n'umuntu nk'abandi arakeneye kubaho nk'abandi, arakeneye kuba mu rukundo, zigiye kiya nawe nyene arazikeneye. Rero utwo ni twatuntu usanga abantu baguma umenga like bashaka gufata umunezero w'umuntu bawubohera ahantu, ariko ntimari mukwiriye kuwuboheraho kubera ko simwe mwamuhaye hawe n'Imana. Reka rero yitagatire bravo. Ariko bandi bagiye bagira ati ni kwa kundi azonahemuka ati sinijya mbere twabonye ribat. We nta nari murahemuka kuvuvuka kuva witwa Mugano, nta nari murahemuka. Jewe n'incuro maze guhemuka nta nizo nibuka, nubwo bofata bakazigwiza n'ivyatsi maze guhemuka incuro nyinshi cyane gose, kandi mpemukira abantu actually. Kandi naje ndafise abamaze kumpemukira. Nimba Fanny LAVINE ahemuka arabuze n'ikindi ciza na kimwe basi muba mumuziko. Fanny LAVINE naca amaze mu gihugu ahubwo gusa Fanny bariko bamugwanya kubera ko niwe mwigeme umwe wenyene. Abantu benshi babigeme baraje baragenda, ba Sandrine Kamikazi baraje baragenda, ba Sandi tubumviye bageze kuri airport naho nyine baninze gutanga amafaranga kugira ngo tubavuge. Uranyu abantu benshi baraje baragenda. Rero Fanny bamugwaniriza ijya nyota yiwe iriani kire kipaji chake chenye iko nacho, ico bariko nico kiko kiratuma bamugwanya, ariko agashiti gateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga niba mureke. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo yiva ngo nguri cawa wa Fanny LAVINE, no ukuraho kuri actually umuntu aragutumbereza neza. Niba mureke yibereyeho nta kabikiwe na kamwe, okay, nta kabikiwe na kamwe. Ahubwo abarundi ntibazi kugwanya umuntu. Ushaka kugwanya umuntu, kugwanya umuntu neza, umugira umugenzi, ukamuha partnership mugakorana, then mu nyuma ugacibona kumukorera ikibi, kuko niba mukorana ikibazo gati ujye yari umuhami wiwe ari proche, ivyo sivyo bazorondera mu bari kure kandi umukorera ikibi bari hafi yiyo. Rero ariko ubundi naho uri kuravuga ngo kuri ngo kumenya uguri na ribat nawe yaragerageze arasesangura ashiraho vyose, kandi ya bifu urabona ko vyari ibintu bikomeye Ivan. Bon Libat kona yoba yarasesanguye agashira amenya byose akabishaka umugaragaro. Hajya nawe nyene yari yambuye iboka, hajya Libat asigari gusa kuko urinze uvuga ngo umuntu ngo numumaraya ngo kunuko nuko nubwo bumaraya bukoranye na ntiyabukoranye nawe na uri maraya. Bivuze ko rero nimba Fanny ari maraya na Libat ni maraya, sivyo? Parce que babikoranye bose. Bisigura ngo Libat Fanny nimba ari maraya na Libat ni maraya, parce que ubu maraya babukoranye bose, sivyo? Rero hajya nta bwenge yashizemo, parce que yashira mu bwenge yari kwiyubaka nk'umuntu w'umugabo, agatorera ivyavuzwe byose hama mu nyuma agatanga gasopore ntiyari kuyitangira kuri mezi. Hajya mu bisanzwe yari yambuye icubahiro mu buryo atazi, kandi azoyibona mu nyuma. We yavuze ati systeme bakoresheje systeme y'amarira tijya asanzwe yimenyera ati yaranamubwira ati cut tubanze tubandanye tisubiramo irize giriki ati bijya rero bariko baragira bijya n'ibikino ati yaraje aje gutanga ukuri yerekane ubujyajya bwa Fanny. Nta kuri buhari, bose n'ingyajya, si Fanny n'ingyajya, si Libat n'ingyajya, bose babera n'ingyajya. Man tureke kuza turaca hariya na hariya. Libat rasinzi go vraiment, tureke kuja hariya na hariya. Ngira mu kiganiro Fanny yavuze ibintu bya hatari yoba yaravuze gushikaho Libat yoca ngira ngo ni karisha ya Fanny akayivuga. Bisobanuye ko Fanny LAVINE atabintu yari kuvuga kuri Libat. Umuntu mukoranye umwaka hafi imyaka 2 wobura ibintu kweri wowe uzi kuri we ku buryo wo muvuga n'abantu agasebwa mu bantu. Fanny LAVINE yakoze ikiganiro he nagikoze muri Silent Vibes gusa. Hama Libat yakoze ibiganiro bingana, yakoze ibiganiro birenga 40 ku ma TV online menshi agiye atandukanye. Rero ntumbaze nyene nikuti hagateka kuko ewe ari kirato cyo nkwiramo kirabire hiyo turi mu kiganiro urakoresha kashteri uranakizi ni cyarico
Brandabira ikirato kinkwirere cyo ndagusobanurira rero kashitel carico. Yes, ariko ubundi twagize gutya tubona Welibati arabishize ku mugaragaro kandi yarerekana n'ivyemeza. Bon, kwerekana ivyemeza bijya n'ibintu bisanzwe cyane parce que umuntu ni munini kandi ubuzima bwacu bwuzuye ama surprise menshi. Ivyari bikenewe ku bintu bari bakoze ari babiri kandi babikora inbox. Rero yari kumusuma nk'umuntu w'umugabo parce que uze ukurikirana ibiganiro neza yakoze urabe ivyo yoba yarakoze Fanny Lavine nta bintu byatari vraiment ashize mu byo kumutyoza byo kugira gute ariko Liberty yarashizemo akantu ko exagera ariko naco bitwaye byararenganye Imana ishimwe gusa yuko byarenganye ni bon turindire rero abantu kenshi bagumye biyumvira ati kumbure ivawe ashobora kuba ariko bivuga kubera ko amaze kuja muri True Freelance ari nayo mpamvu yamashaka kwerekana nubwo adashaka gutobora neza arerekana ko ahagarariye Fanny Lavine. Bon, jewe nabivuze ubwa mbere ati abantu benshi bibaza yuko je ndi cawa Fanny Lavine sindi ngaho kugira ngo mvugire Fanny Lavine parce que Fanny Lavine arafise amakosa yiwe na Liberty arafise amakosa yiwe ahubwo ndi ngaho nk'umusesanguzi kugira ngo nshobore gutanga amakuru y'idonido uranyuma kuko Fanny Lavine actually n'umunyantege nke nk'uko ari gitsina gore sivyo rero abanyenkomezi twihanganire abanyantege nke uranyuma rero nivyari bikwiriye rero yuko ikinyantege nke kikwataka ngo hama nawe ngucu gitera amabombe oya kameme ajye nka Liberty rero nk'umudemu yari yiteguriye kumuha nka pompompa atazopfa muhaye kwera kavuga ati azocagenda kubivuga jamani kimpatia basi anabiongea kwenye media sasa ajye yaragize ijya ni poutrage vraiment kandi hari hose Liberty azarifata nk'umuntu w'umugabo ariko biboneka kuvuga nk'umenga uramaze kubona kumenga hari inzigo iri deeply kuri Liberty nyene ugiye kora ibiganiro yakoze sivyo umuntu w'ubuntu ariko we mu gihe we yabikora agerageza kwerekana fact agira ati mwanyatatse nta kwataka nge nta muntu yamwatatse ahubwo nyene ni bimwe by'abantu bo Liberty arafite izina ariko Liberty tuje kumumenya mu mufakazi n'est pas vrai non bariko bakorana pana kwemera ngo Liberty wamumenye cyane wamumenye mu mufakazi bariko bakorana na Fanny Lavine yari umukozi wanje wa Fanny Lavine kwataka boss wawe rero si byiza siguye ngo yararengereye karimbi kwataka boss wiyo bon ni mu nzira zibiri arashobora kuba yari ko arashaka kudugira ku izina rya Fanny Lavine sivyo cyangwa arashobora kuba ariko kageso afise ko gushaka kwiyambura icarico sasa muri industry rero hari ibintu bibiri by'amabikonta hama hakonta ibanga no kwanza ni bitatu hariho ibanga kwihanganira ama challenge agushikira muri industry igira gatatu naco arico gikuru discipline iyi media tukurikana n'abapapa bafite imyaka 180 abatama bafite imyaka 100 aba diaspora bari mu bihugu bigiye bitandukanye na se barundi arafata umwanya karaba impano z'abana b'igihugu TV online nikimenya heruka utwereka yuko ama TV online ayakurikirana atanga ikigano kuri TV online niteka ridasanzwe kubona yuko nyine icubahiro ashobora kuba kurikirana ibintu tuba turiko turakora rero guca wumva nk'umumama nk'ujya atunze abana afise amasoko mu ma entreprise agiye atandukanye amwizera gucuza ukavuga imbere ya kamera ngo numusambanyi no mwicanyi afise uruhara mu banyici umwana kuno braz ni ibintu bidasanzwe cyane ariko no kuri Jerry Bats ndamukunda cyane kandi Fanny Lavine ndamukunda cyane bose nabantu banje ni bakuru banje ariko inyifato tubagize yo guterana amajambo sinziza vraiment bari kwihanganiranira kuko nka twebwe turi batoyi babo ntaco baba bariko baratwigisha kandi nakandundura baba bariko baratitura n'imico nakaranga sivyo rero Imana ishimwe tuko byaheze Siri Bat my brother ndagusabira gutera imbere ndagusabira umugisha Fanny Lavine my sister ndagusabira umugisha kandi mwese ndabakunda one love ariko tugaruke inyuma gato twaranabonye zimwe nkuru zariko ziraca ijya nino zivuga ko aho ubona ko Noraske nyuma yo kuja en couple ndavuga bamara kwerekana ko bari kumwe na Fanny Lavine hari umukobwa atari mu gihugu cy'u Burundi
ariko aramyitwara agira ati yarandiye utwanje ndetse vyarasikiye cyane bijya sivyo nimba ari byo naho urukundo ntirigura imipaka nimba uhaye utuntu umuntu nimba sihayere mabarakundana ukamuha isoda hamiyo soda ugacuza kuyimurukisha urumva ko utabura umuntu mwiza ariko kandi nimba naho nyene yoba yarayamuriye ntibyari bikwiriye kamwishyuza ku mamezya yari guca mu bundi buryo ariko atari ku mamezya birababaje kusambura izina ry'umuntu yubatse imyaka n'iyindi rya mukobwa ashobora kuba yabikoze kugira ngo amanura izina rya Noraske ariko byaratumye izina Noraske rimenyekana cyane partout au Burundi ariko waranabonye ko mu kinyamakuru cyagerageje kubishira habona barazanya ama audio y'ujya mukobwa baranazana na audio ya Noraske ariko atera ubwoba nta uzi kara y'ukuri ubu igihugu cyacu cyarabaye develope cyane hari abantu basigaye bigana amajwi naje no shaka nko kwigana nk'ijwi rya nyine cyubahiro no kwiganwa ijwi ryawe El Defense afise amajwi nk'abantu ijana yigana ntaho bizi kajya amajwi arayukuri biziguye ko babikoze mu nzi El Defense nk'ubu tumuhamagaye ubu niyo dukinira ninde yose igahera n'abakinyi baninde bose ubu hosohoka ama audio ngo kireko ngo yafashe umukobwa w'abandi ku nguvu bwaduye hamagara Il Defense ati idiri ikine uduhe ijwi rya kireko ntajyo duha man tuze turabona kure tuze turakira ivyumviro kure cyane bijya rero ntawe mezi jana kwijana kari ivyo kiretse gusa umunsi Noraske azotanga ikiganira kemeza yuko ajya amafaranga yari afise yari tuvyemera ariko kugeza no mwanya ntawo kwemeza yuko ari ivyo kuri bijya we ku ruhande rwawe uravuga ati bariko babikora kugira bacafuze ndiko ndavyiba parce que nta mu journaliste numwe ndabona ariko arakora ikiganiro avuga ati Noraske yakoze ibi nibi nibi Fanny Lavine yakoze ibi nibi nibi navyo ndabona ariko ngo byakiranye ariko ikiganiro cyakozwe kuri Isaac TV Isaac Classic yashoboye kubishira habona aranumvisha ama audio nyene tuvyemera uko nyene ukuri kwiza tuzokuronka Noraske ni yafata mikro akora ikiganiro tubwiye ariko ubundi uwo kubgaho uvuga ati Jesse no shoka byo nzi vraiment kubwanje byo nta nivyo ndanemeza ikimenyetso nyaco Dio nkujya mwigeme sisi iyo bari mu Burundi agakora ikiganiro akaduha ido n'ibyemezo no byemera na Noraske cyakora ikiganiro akavuga ati je wayo mafaranga ndayemera cyane ibyo bintu nanje no byemeza ariko mukanya bataravyemeza twiko turabarengerera cyane ngo ku ruhande rwawe uravuga ati ntangora sivyo bijya yes Ivan mu kurangiza tumaze iminsi tubona ibintu biriko biraca ku mbuga ngurukana bumenyi muri kano gakino ka entertainment ndavuga aho ubona ko twari tumaze iminsi turi mu kiriyo kubura abaririmbyi babiri mu kiringo cegeranye cyane ni ibintu bitari vyorosha cyane ndavuga Miss Erika na Samova Mix ariko amajambo ariko araherekezwa cyane cyane kuri uyu Miss Erika aho ubona ko hari amajambo bariko baraterana ndavuga Nelinat na Satbi bijya bintu we wavyakiriye gute Satbi ndazi kunyumva Satbi banza utahure icurico Satbi tu es parmi donc yaba legend dufise bahagarariye umuziki ndundi kwishurana na Nelinat uba wibagiye icurico jari ikintu nkunda kuvuga mu bisanzwe nimba Bruce Melody yarajino amajemba akaba menshi kwamenyesha makuru ndibaza ku bantu bagiye kwakira Bruce Melody premièrement igitega ndavyibuka turi muri Primusique harabaye imyidogo cyane mwijoro rikuze cyane mu masaha indwi je niyo narindi igitega hari ya kungoma bar muri Primusique haje guperforminga nani Vishu Love na Sadbi Bruce Melody kubera gucika intege kuko nabona abarundi fan base ya Sadbi fan base ya Peace and Love kuri stage yaje kuri stage yacitse intege ukuntu sinzi nyene bica bituma performance yari yateguye kaza gukorera abarundi siyo yakoze bituma kubita live shisha iboze bishe vraiment kurya abantu bose bavuga ati mwari gutuma mwihoza umunyamahanga mukatuzanira aba legend bacu sivyo yes cyambona yuko mu Burundi abaririmbyi baba legend ntibaramenya ko ari aba legend kandi impamvu umuziki ndundu utazotera imbere nguceko imiziki y'abanyamahanga ni kubera ko beneyo ntibaratahura ico barico
rero nk'izina Sadbi ni izina rinini cyane. Sadbi amaze kugwanira umuzika ahantu henshi cyane. Sadbi ni brand. Umaze kuba brand rero gacuza kwishana Nerinat. Cyangwe apa na apa post bijya biri mu bintu bya mbere bituma umuririmbyi ashobora gusubira inyuma. Mubisanzwe umuririmbyi post ziwe ziba ziharura. Kawaida umuririmbyi yategerezwa kuba afite nka management imubwira ati iki posting iki ntugi posting, ariko kujya mu byo tukabana ati Nerinat ya posting arantangira mu kinekine ugacu mwishura sivyo. Rero ari amajambo ariko aravugwa Nerinat avuga ati Sadbi na Bernice baravugwa cyane cyangwa barikekwa cyane mu rufugwa rwa Miserika. I don't know. Ariko nitwirengagize ko Miserika yaciye muri Empire Avenue. Kuba yaraciye muri Empire none uyu munsi wewe ni wapfa kuri mwihurira. Ni wafutari utakiri mwihurira. Ubu abajournaliste tuzoca tuza tuvuga ati ubu umugano wafiriye mwihuriro, ubu rero ihuriro ifise urupfu. Ikintu ca mbere nobwira Nerinat banzu menye kubaha abantu, banzu mere kugira ubusuma. Iyi emission ndazoyikurikirana atayikurikirana nzo jeje nyenzo munukira link. Banza umenye kubaha ubutandukaniro bw'abantu, kandi tumenye guha agaciro ababene data babashiki bacu bamaze gusezera inosi. Tumenye guha agaciro abantu bamaze gusezera inosi. Mbe kubera iki mutibaza yuko nk'ubu uri kuravuga ivyo uvuga, kuko itibaza yuko Miserika afise abavyeyi, afise abavukanyi, afise umuryango. Mbe urashobora kwibaza iyo uri kuravuga amajambo nkajya, iyo uri kurandika amajambo nkajya, aba promote bacu batora bapublier hariya na hariya, umuryango wabo cyangwa abavyeyi biwe baca biyakira gute mu mutima? Ntiumva yuko ubu uri kurasogere disibe. Tuje turamenya vraiment kwiha agaciro n'agateka, ariko kandi nimba ibyo avuga abifitiye uburenganzira. We yaravuze ko afise n'ivyemezo. Igihugu cy'u Burundi gifise abagabo, kirimo abagabo, kandi gifise abantu bagikurikirana. Nyene aha ndazi bibwirwa benshi bikumva benevyo. Nibabona ko bikwiriye bazoheza bashengezanye hama tumenye ukuri aho kuri, ariko ntibari bakwiye kwifata kurya. Ego ibintu byo kwandika nibaha amahoro umuryango w'umuhisi Miserika. Hama Miserika dukomeze tumwifuriza uburuhukiro bwiza, Imana imwakire mu bwami bwawe. Yes, MC va mu kurangiza turiko turabona igisata c'amareresi giza nikiriko kiratera imbere, ariko ikibazo tuguma dufise ni cakindi, mbega ko tutarabona abakinyi b'amareresi nabo bashobora gutegura kimwe mu biteramo nkuko tuhora tubibona handi, mbese nabo bagashobora kugaragara hajya ahantu habuziki. Habuze ubumwe. Ikindi naco kibuze, leta ntiratubona mu buseriye. Tukija ku marezo sosio tukitwana bamaraya, tukija ku marezo sosio tukitwana ibi nibi. Leta ntiratubona mu buseriye, kandi leta nimba itaratubona mu buseriye ntishobora gushigikira intumva, ntishobora gushigikira abantu badakomeye. Tubande twikomeze, hama ibyo bindi dushaka byose bizoshika. Nitwamara kwikomeza ibyo bindi dushaka byose n'umwanya mutonya. Of course. Ariko aho twaganiriye n'umwe mu bakinya amareresi, ndavuga Samba Famba, we yavuze ati baramaze guca umurongo, hari ukuntu bagiye baragira uduteam tugiye tunatandukanye. Naranamubajije nti muri amafilme mbega nta mugwi uhurikiyemo bose musanzwe mukorana nkuko dusanzwe tunzi hari Amical des Musiciens ndetse n'abandi? Aravuga ati irahari myinshi ariko itandukanye itagira icifasha. Habuze ko iyo migi nyene yo kwiyunga mukaja hamwe maze mu kubaka ikintu kimwe. Ubumwe nibwo butaraboneka, ndiko ndagisubiramo, ubumwe nico kitaraboneka. Umunsi ubumwe bwabonetse abakinyi ba filme tuzotera imbere, itangazamakuru tuzotera imbere, tuzokorera mu vyunguka, tuzogira amafaranga menshi, tubeshe imiryango yacu, igihugu cyacu gitera imbere, abazodukomoka ko batera imbere, aba petit frère bifuza kuja mu itangazamakuru, bifuza kuja gukina amareresi, nabo nyine bazotera imbere. Donc umuntu aba influencer, kugira ngo ube influence n'ikintu ubanza kubona umu inspire, like umuntu akwenspire mu kintu. Iyo umaze kuronka inspiration ucubona kuja muri cya kintu cawe neza. Bisiguye ngo naba bakuru bahari ntibari kwavyitwaramo neza, kugira n'abari nyuma bashobore kugira bari kwaravyitwaramo neza. Niko kamo ka mbere kuko twobaza tukiha agateka.
hama tugakora hama tukagira discipline ibyo tugaca bikora. Yes, bibwirwa benshi bikumva bene ivyo nkuko ari kurakavuga ati babanze bubahane mubanze mushire hamwe ukugira ibintu bishobore gukomeza biduga ndetse n'imyagenda neza cyane. Ndagushimira cyane bwana Ivan. Asante sana. Twakoranye neza twizera ko n'ikindi gihe nitwagukenera tuzokuronka. Behind camera bagira gufitana kuri subscribe subscribe ku kinyamakuru cyane About Media TV wandika C na A na B zibiri na A na T na hash Media TV ugaca unshigikira kusiona kuri subscribe share na comment ibiganiro biriko birajako hari ibiganiro byiza cyane ariko kandi vuba cyane ngoma kubashiriramo umwigeme azoba ari surprise idasanzwe tuse surprise zitatu imbere yuko umwaka uhera rero mudukurikirane muze kugira ngo murindire izo surprise neza muriko muradukurikirana ndabakunda ndabubaha kandi nzokwama ndabakunda ciao ciao. Yes, asante.